David n'amahoro mumeze neza yego n'amahoro cha meze neza uyu mwanya tuvugana muri mu gihugu ca Australia neza na neza muri viriya he mwotubarira muri sangapi aho mubaye bimeze gute uya tuvugana ndi muri Australia muri Sydney muri nord ya Sydney hama ubu turi 22h34 David hari indirimbo zawe nyinshi kumbere twagiye turabona ukiri ino ariko umaze kuva mu Burundi twavuye tubona indirimbo narahariwe yahindutse turabona amasanamu yayo ariko nyuma ntiwasubiye kugaragara cyane hoba habaki kuri David suko nayitse ariko ikibazo habaye umva maze iryo ndimbo maze no kuyikora haciye haba kwajya wisanga guhura n'abandi bantu bagushira bagutwara mu kindi kintu kirenze icyo kuba icyo nakora mu kuririmba navuga guhura n'abandi bantu b'abarimvyi bo ngaha bumva bituma binsaba ko ntegerezwa gukora cyane kuko umva Australia n'ikindi gihugu si wacu ari indi mico indi yifata urumva sasa gushika gukorana nabo neza urumva so byatumye ntegezwa umva nacyo mfata umwanya wo kujya no kuvyiga kwanza umva kugira ngo ishobore gutahura urumva muziki mu buryo bwo kwandika umva mu buryo bwa theory niko navuga Racenja musome mfata umwanya wo kwiga cyane mbona gushaka kumenya umuco kuko nuvumengo Australia n'ikindi gihugu ibaye muhira ha kabiri urumva sasa nabona umengo ndiko ndahakorera ndiko ndinjira muri system sasa binsaba kwiga nicyo ndaciye mfata akaryo kuba nk'umuntu agize break gato urumva kugira ngo nshobore kugura neza urumva kubyitegurira neza nko kujya mu Gifaransa bavuga ngo il faut reculer pour mieux sauter voilà so nico cyabaye mu majambo make nimba twovuga kwiga byo byaragaragaye warize kugera aho ushobora kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu utavukamwo bijya bivuze iki kuri David bijya bivuga iteka bijya bivuga umugisha kweli kandi kijya n'ikintu nibaza ko bana cyahinduye ubuzima bwanjye n'amateka yanjye niko navyita si amateka yanjye jenyene no Burundi nk'umurundi quand même kuko urumva je maze imyaka 7 muri Australia ariko ikigutangaza nuko abantu bose duhura ambaza uva hehe nambye mu Burundi akavuga ubwo bwa mbere nyumva ico gihugu urumva sasa akajya karabaye akajyo kuko Burundi buba expose takene kuvuga uyu munsi nta muntu akimbaza urumva abantu duhura nta numwe akimbaza ngo uva hehe urumva canke takene kuvuga bashaka kuma akavuga the Burundian man urumva ari muri Australia urumva kindi guserukira Australia urumva igihugu gifite amateka nkayo gifise kandi n'ikindi nije ndi umunyafrika wa mbere umuntu wa Africa kuba yarakoze kijya kintu mu mateka y'igihugu kuva kibayeho ivyari bwabeho manuko tuserukira Australia mu isi kuko ijya rugby ikurikirwa n'ibihugu 70 kwisi urumva so wabaye mateka kandi n'ikintu nibaza ko urumva cyahinduye ubuzima bwanje cyahinduye n'ingene niyumvira bigaca bituma umuntu atahura ko ibintu byose bishoboka mu gihe umuntu akomeza gukora kandi kabandanya no gusunika kuko uravye n'u Burundi aho tuva niki antuka umengo ntaho bihuriye umva ntaho bihuriye ariko ikindi naco ingabire ashobora gucinzira umuntu ashoboye kubandanya akora ari passionné ntaco uko ibintu bimeze ariko ingabire iracinzira ingabire ashaka kugukira inzira ugashika ahantu vraiment kandi Imana icizemo ikiganza cyayo nawe utushika kandi Imana ikora juste kugira ngo maybe yemeze n'abandi bantu ko apaye hanze ya Australia n'abandi bantu bashobora gukora ibintu
ya nuko no bivuga ariko uretse ku kintu cyo kumenyekana c'akanoti hari abo twumvise uca usanga nyine bamuhaye ubwenegihugu byaba byaramaze guhera bijya byaraheze kuko dushobora kuririmba hajya ahantu udafise ibikuranga byo ngaha ntibikunda impossible bijya bikora abenegihugu abana b'igihugu mu bisanzwe nibo bakora biriya. Okay, David twamumenye cyane muri gospel. Bimeze gute? Iracafise ikibanza yari ifise muri David, nitukibona indirimbo, kumbere ko ni kimwe cyo twereka ko ukibirimwo. Bimeze gute David? Ari indirimbo nshasha nasoheje bundi ari mushasha kuko hari umugwi mfise ngaha witwa Afrofest, twakoze album. Muri period ya COVID. Umva turakoze album yitwa Victory, urumva nituragira promotion neza. Ariko ni album mudushaka kugira ama concert tugire promotion ibi ni vyahera tuko tumvira mwakuza. Donc ni kuvuga ikindi womenya je ndi mu music director muri eglise yanje. Urumva ni strategy of praise and worship no kuvuga ndabikora nkuko bisanzwe kandi ndabikora ku rundi rugezo birushize niko gusa ndabikora mu Cyongereza. Nicyo gituma maybe usanga nk'abarundi batamumengo ngo sihondi ariko hari n'izindi ndirimbo nasohoye ziri muri album yitwa mu bwigobeko. Urumva izo namaze no kwirika mu Burundi nuko ntabikorera promotion. Urumva nyene ivyo bindi umuntu atari hafi nyene ntuburi hafi kandi des fois igihe bigorana kuva umengo ari abantu cyakwana nabo kumva umengo ntibari kubona byitwararika nk'ubu bategereza kubikora neza. Ariko n'ikindi ugasanga kubera uri mu kindi gihugu aina baranagukeneye kandi uteza gukora neza tunko usanga uri kura focusinga cyangwa utumbereza ahantu hamwe kugira ngo ibintu ubikore neza. Bara nicyo n'ahandi umuziki ndiko ndawukora kandi mu mwaka uza ari byinshi kandi tuko dutegura dushaka kuzosohora mu Kirundi no mu Cyongereza. Mu byo umaze kwiga mu bumenyi ufise gushika ubu onye hari ico wowe utegura nko kugaruka gufasha babandi wowe wasize ngaha nawo bazaturire kuri ubwo bumenyi? Nukuri ico kintu nimba ari ikintu jewe ndota kurusha ibindi nico kuko nukuri muri bike Imana yampaye nibaza ko no kwidoga kandi naronse ndiko ndonka nakaryo cyangwa ama opportunité umva iyo kubidevelopa bikabandanya bikura bimera neza. Tongo kuvuga bivanye bike muri experience bike mu byo umuntu yize kuko narize music business takibijyanye no kubaka music industry ingene bikora niga ikintu kijyanye na music writing, song writing. Umva mbo misanze nandika ariko gatubyiga mu buryo umva buri strategique kujyanye no kuvuga kubikora muri ubwo bw'iwacu cyangwa kuvuga no mu buryo buri international aho umuntu wese ashaka kwirotuva umva ari we wese yabona indirimbo ingene yanditse akumva agace yirotuva akumva umengo irafisi yiva niyijya n'ikindi kijyanye na live performance. Urumva kuko kenshi usanga nk'iwacu ivyo twiga n'ibyo turaba kuri televiziyo cyangwa bivanye n'ivyo twiyumvira tukaca tubya application cette fois-ci ugasanga baronse akaryo ko kubikora umva mu buryo bwanditse. Urumva nibisigwa ko ivyo dukora ari bibi ariko birafasha gufata bijya experience yawe ugatwishira no mu kindi kintu wize wabivanga bigaca bizana ikintu kiza. Rero nivyo usanga umuntu ashobora gufasha abantu kubigisha ingene bishobora kugenda. So uwo mugambi ndawufise kandi ni ikintu ushaka kuzoza gukora kuko je ndaba ivyo dukora suko ari bibi ariko ari ibintu urabuka kubona hari akantu kabuza cyangwa akantu gakenewe. N'ikindi dikikije na leadership ntushobora kuririmba urongora abantu udafise sense yo kurongora mu bijanye n'ingene utumbereza ibintu ku murongo. Nicyo gituma defo usanga abantu bakora ikintu umwanya muto agaca kivamwo kuko ivyo benshi usanga baririmba ni hakujya abana bose muri primaire bakina football ariko bamaze gukura bagaca basohoka bakaja mu bindi. So numengo ico kintu kije kirafasha gasanga gaca gituma umuntu agira intumbero kumva agira intumbero yari kwaraje akagira vision iri clair ibintu bifise
ya nibyo. Okay, dusa nk'abarangiza uratubwira ibintu bitatu ushobora kuba byarakugoye ugishika muri Australia, hanyuma tugira nk'akaririmbo kamwe ko kurangirizako. Okay, ikintu cya mbere cyangoye muri Australia ubwa mbere n'umuco, kuko n'uwundi muco utandukanye. Mboni icyo kintu cyarabaye ikintu kigoye rwose, kuko ndi umunyafurika kandi nisanze ndi muri miri y'ikizungu rwose, cyo kizungu ku buryo byaramfashe umwanya kugira ngo bishobore kwiretrova. Byamfashe nk'amezi 6 hafi umwaka kugira ngo bishobore kubyakira, kumenya ko sindi muhira kandi umva ndahandi hantu, kandi kuba uri kure y'umuryango nibiba byoroshye n'abagenzi na za freedoms iwacu kujya nyine tumenyeranye tuvuga ikirundi, umva turafite ugasanga kumbuye za black ziwacu. Anyway, umva ivyo ni ibintu bicika biza nk'ikibazo. Ikindi ni ibintu bijyanye na eglise. Ama-eglise yo ngaratandukanye n'iwacu turafite ama freedom y'ingene dukora ibintu, ugashyira muri eglise ifite structure y'ingene 1 2 3 ubu ujya muri eglise cyane cyane nk'umurongozi uzi ingene ibintu bigenda ni 1 2 3 4 5 6 7 10 takintu byose birapanze. Rero nk'umuririmbyi donc biba biguye y'amaflow y'iwacu, ugasanga indirimbo imwe ayimba 10 minutes 15 minutes, donc nibihari cyangwa y'ama improvisation y'iwacu. Donc rero kugira umuntu ashaka kwiregister muri ivyo byose bibiri, umva no gushaka umva introduce ikintu cyawe gishasha ahantu, icyo kintu cyarafashe umwanya. Hama icya gatatu ni gushobora byarafashe umwanya kugira ngo, kuko mu Burundi urumva umuntu yari yafise ahageze, yarafise access urumva gushika kuri televiziyo, gushika kuri radio kugira ngo ushobore kwanonsa ikintu cyawe. Rero gushika ngaha kugira ngo ushobore gushika hariya hejuru byarabaye ibintu bitoroshe. Urumva byari ibintu bitoroshe kuko abantu ntibakubuzi, kugira ngo ushobore gushika aho hantu byari bigoye, ariko nasanze perseverance urumva ni ikintu gikomeye rwose, cyane cyane passion. Urumva niyamfashije, ariko sinorohewe nk'uko abantu bashobora kuba babyibaza, ariko ni bya bintu bisunika kabandanya. Rero bituma umuntu ashobora kuba ahageze uyu munsi. Okay, nk'akaririmbo turangiriza ko akaririmbo uvuga ataka gafite byinshi kavuze. Ushobora kuba ufite indirimbo nyinshi zifite ico zivuze kuri wewe, ariko kamwe uvuga ati aka gafite byinshi kavuze kuri jewe. Akarimbo gafite byinshi kavuga kuri jewe ni indirimbo nanditse mu gihe giheze yitwa Icyo Nsaba. Icyo nsaba raho ni kimwe nicyo nshimangiye ko, nukudwebera mijambo kiwe nkamenya icyatumye amfata mbiri, nkamenya urukundo rwa Kristo rwo rwatumye anshungura, no kunengeserezwa nshike kukunengesera kw'Imana, kuko nzi neza kwa tacubahiro ubwenge cyangwa inkomezi cyangwa ubukuru bwo mw'isi byo nshikura mu rukundo rwiwe. Voilà. Okay, David urakoze cyane, turagushimiye kuri Book Moon. Urakoze man.